Mwaramutse uyu ni wari munsi ugira kabiri urarangiye w'inama narindimo hano i Sydney. Inama bari kuvuga cyane cyane ku bintu bijanye n'impunzi. Ni ngaha bita ngo refugee trauma recovery in resettlement. FAST ni ishirahamwe ryayorganije, ni abbreviation canke acronyme kumbura vyonsaba ko nja kwirondera kuri internet ikisigura. In any case, mbo mukanya haja kuhabera dina umengo mugabo ubu tugiye gutaha, benshi bagiye gutaha kumbure baragaruka kuri iyo dine. Mbo je mfise yindi rendez-vous yundi muntu. Donc uno munsi muri inama muri akanya gato twego turumviriza amajambo y'abantu bari kuvuga ku bintu bijanye n'impunzi, na cyane cyane kubijanye na resettlement canke reinstallation, kujya kuntu donc HCR yumvikana n'ibihugu bimwe bimwe bikakira impunzi. Iyo systeme ku batayizi ni systeme HCR yumvikana n'ibihugu, hari ibihugu vyiyemeje ikintu bitango ni quota no kuvuga ko ati buri munsi buri mwaka plutôt tuzatwakira ibihumbi vy'impunzi. Nagenda babwire ivyo numvise vyo ariko biravugwa mu nama, bimwe nari nsanzwe nzi, ibindi naho ndavyumva babivuga. Bon, nyujijemo gatoyi hari umuntu yareka avuga ngo iki kintu n'igiki, nibaza ko ari just display digital baza barahindura ama background, mugabo nta bintu fancy birimo, ntabwo ari ikintu kiri fancy, ni display sanzwe. But anyway, ngomba ndabe umuryango uja hanze hanyuma duheze tuganire kuri ibi bintu ndiko ndavuga uko navyumvise bariko baravuga impunzi zakirwa. Na kuvuga donc iyo systeme yuko HCR yumvikana ibihugu bimwe bimwe bikize bikaza birakira impunzi. Nkabibutsa ko tuvuze impunzi abantu benshi kumbura mu camwaza bari muri Afrika, ariko nkaha muri conference harimo abantu b'impunzi ndibaza batari bake. Bamwe bari bo muri Afrika nivyo, mugabo harimo ibindi bihugu vyinshi. Afghanistan kiri kuri top, hanyuma Myanmar hariho abantu naho nyene bacinyizwa nyamba babita Rohingya. Hanyuma umukuru wase yavuze ibihugu en fait bimwe birimo conflit. Muri Afrika yavuze South Sudan na Sudan nyene ya ruguru. Sudan ya ruguru ahubwo ngo niyo irimo intambara ikabije kumbure gusumya na South Sudan. Ariko no muri Amerika ngo barahari. Donc iyo bavuze impunzi ntabwo baba bavuze muri Afrika gusa. But in any case, HCR donc ico numvise muri yo panel canke abantu bariko baradiskita, abadumi bariko baravuga amajambo bayita ngo ni discussion panel. Hari userukira HCR muri Australia, umukorean w'umudame. Hariho member of parliament canke mushinga mateka, akongera akaba assistant minister mu bintu bijanye na immigration ndibaza. Hariho n'umukuru wa ico bita refugee council muri Australia, donc n'abantu bakora muri ivyo bintu bari bahari. Ikibe twumvise nuko hariho ibibazo vy'uko abantu niyo nabivuze mu video, kubera ibintu vy'ubukene, amazu yazimvye, ibintu nk'ivyo, baca batangura kwidodomba pretty much bijya tona muri South Africa ngo abantu b'impunzi abinyambukira si impunzi gusa, migrant in general, ko aribo batuma ibintu bizimba, amazu azimba, ibintu nk'ivyo. Kumbura n'ibintu vya culture n'ibintu vya racisme birajamwo, mugabo officiellement bironeka yuko abantu batari nezererwa cyane. Harimo n'abapoliticiens hano muri Australia, harimo politicien mwitwa Pauline, kumbura barimo mumbwira ndamona kuri internet, w'umu One Nation, umengane w'umugambwe wiwe, donc w'umu extreme droite niko novuga. Usanga nawe nyene afise ariko aravuga ko Australia bakwiye kuyirekera abanya-Australian bakagumazana abantu babinyambukira kenshi. Bica vyafekta donc politique yo kuzana abantu
baca bayikora bitonze kubera kandi uswatanishe ni hahandi bashobora guca batora umuntu ameze nka Trump akaza vyose akavyonona. Alors nibaza ko n'abategetsi bo kuri abo bita ba Labour Party hano muri Australia nayo nekwiye nubwo iri ku butegetsi ikwiye kuraba abantu hiswa ikiraba cyo bakeyafu ntibaswatanishe kugira ngo abantu ntibace babinuba mu matora azoza babirukane. Umenya yuko batahora no ku butegetsi hari hamaze igihe hatwara abo kuri abaconservateur Scott Morrison Scomo niwe wa nyuma, ariko amatora muri Australia umenga baburi imyaka 4 cyangwa 5 ariko umenga ni 4 donc baravye nabi baca batora uwundi, so bagomba kwitonda ntibashaka guswatanisha. Donc ico ni kimwe, policies ziko zirahinduka. Icya kabiri numvise umenga cyavuzwe n'umutwara HCR useruka HCR muri Australia, sinzi ko ari muri Australia no muri region yose, nuko ibihugu bimwe bimwe vyahora byitanga bikakira impunzi vyahagaritse canke vyagabanije. Muri ivyo harimwo cyane cyane leta zunze ubumwe za Amerika bakira abantu benshi cyane ko ari igihugu kinini baragabanije. Umengo Canada sinibuka ko bavuze ko bagabanije mugabo ico nico nibuka USA. Hanyuma Europe nayo nyene ngo baragabanije uretse igihugu ca Espagne. Do igihugu kitaragabanya ni Espagne, umenga New Zealand sinikindi gihugu ca gatatu bavuze. Navyo yene gatoyi baravye nabi hagiye nk'umuntu w'umuconservateur, ikintu ca mbere ubakora no guhindura politike za immigration, ugasanga batera babigira bigumu kureka impunzi ngo zize. Ico kimwe n'abandi bamigra ntabwo ahanini babiraba impunzi gusa, mugabo impunzi zaba easy target kuravuga ati boy impunzi nta nubwo zo gukora contribution bone ko bavuga umva bo baza ntibanaraba ko ntibanabapima nkuko bapima abandi bantu ko bazi gukora akazi ko bavuga icongereza, batwara amaresources menshi yaba housing yaba kubabesha mu rusange haba kwa muganga n'ibindi. Doce usanga impunzi arizo ziba targeted ubwa mbere, aribo ba mbere dimwe usanga baca bazibigwa kuza ino mu gihe politike zihindutse. Bo ikindi giki ahandi ni kuri Marina, nibaza ko ari bahita ngo ni kivuko antuka Darling Port. Umenga ntabwo hari vibrant, nibaza ko ari kubera ari mu ndwi hagati kamwe mu bantu baza ku kazi bacataha muhera kwitegura kugira bazogaruka gukora ejo. But anyhow donc ico ni kibazo kihari, niko nacumvise bariko baravuga umva ikibazo à l'interne muri politics, hane kibazo cyuko ibihugu vyinshi biko bigabanya abantu, hanyuma kandi hakaba na pressure mu banyagihugu yuko batakinezerewe nuko igihugu coza kirakira impunzi, kandi naco nabo bakenye nabo badafise ingene batabona ko ubuzima buhagaze neza nguko bwari buhagaze kumbura mu myaka 10 imyaka 20 iheze. Nuko navyumvise batanga ibiharuro bo kuba ari byo bakora mu ntavyo nagenda ndarotena. Ikindi ni priorite, bazo ko priorite ari kuraba abantu bari bo gukingirwa vyihutirwa. Urumva ico gihe ucusanga bafata nk'abantu dufatira nk'umumama ufise abana uri kuragohohotera, donc abantu bakenewe protection yihutirwa no bashira imbere. Hanyuma urumva ico niyo priorite muri HCR. Encore une fois ibintu vya resettlement jewe ntavyo nzi, ni ibintu ntamenya neza decision ingene HCR ku decide ati uyu mwaka tuzojana ba ujye matujane bariya, kuko jewe nk'akarorero kuva nshitse hano ntavyo nitaho cyane, mugabo kuba ntanguye akazi kuko interpreta ico gihe hari abanyamurenge benshi baje bava mu Rwanda, hanyuma inyuma y'umwaka barahagarara. Je nubakubu atabenshi bariko baraza, mu nyuma haza abazayirwa benshi bavuye muri Malawi, ariko nabakeyi bavuye muri South Africa, ahubwo hari n'abazayirwa maze ko navuye mu Burundi.
mu makambi yo mu Burundi canke mu Burundi komsa sindamenya exactement formule HCR ikoresha mu goti bon uyu mwaka cyangwa igihugu gati twebwe duha abantu bavuye aha bien sûr abo nabo namenye kubera izo ndimi bavuga mugabo neza ko harimo n'abandi bavuye muri Syria mpanda ndavyumva sindaje kuri yo centre yabo y'impunzi mugabo narumvise igihe kimavuga ko harimo impunzi zivuye mu bihugu by'abarabu komsa nibaje ko ari Syria canke Afghanistan. So sinzi exactement nta formule mu bisanzwe nta formule nzi bakoresha cyo kubihari mugabo ntayo nzi ku buryo ata muntu jewe nobwira ngo kugira uje mu gihugu iki cyakiriya wokoresha formule iyi cankiriya ubicishije muri HCR ni ibintu novuga ntaramenya formule ibindi bafise formule ishobora kuratashwa kudakunda mugabo uragira application babiboneka online n'ibindi ibintu nk'ivyo mbo mukurangiza nagomba mve gatoye mu bintu vy'impunzi nje mu bantu bari kubambwira ngo turangiza inzira rya muri Australia tundakazi muri Australia dararara mu bisanzwe ugende kuri internet urondere ingene uja muri Australia hari uwabimbagije ngo ntashobora kubisoma udashobora gusoma icongereza kiri kuri internet kuri website probablement Australia nzokoreka ngo winjireho ibihugu vyinshi ikintu kimwe baguha imbere yo kuhinjira ni language test donc test y'ugoro y'ico gihugu bamwo ari muri Canada cyangwa mu France ubwo bwa France test y'igifaransa ari mu Budage test y'ikidage ari mu vyongereza test y'icongereza dashobora gusoma website ku congereza nibaza yuko inzira imwe gusa ushobora kuja muri ico gihugu ou bien ikintu ca famille ico naco kibaza famille kabigufashamo ou bien ikintu c'impunzi je navyo ucuraba hasi nakubwiye ko ta formule mfise ou bien peut-être ufise ibifaranga vyinshi cyane ariko nanye nyaza ko bidashobora kuba nka student visa nabyo basaba ko kameme ikibazo kugiye kwicongereza mu ico gihugu peut-être ku muri nzira yoshoboka kugiye kwigicongereza ugaca utanga amafaranga peut-être mais encore une fois je nta bintu vya immigration nkora abantu b'Imana ntege umuntu aza kungora ngo nkorera ibi ngo ndaguhemba nta bintu vya immigration nkora nta mafaranga yawe abantu nkeneye gukora ko ukeneye immigration rondera umu expert muri ivyo muvugane nawe umuhemvye abari uhemba ntuhembe umuntu w'umupenjere nkanje kuko umhemvye nkayajya wozo yaronka gute Nibaza muri zera abantu mbonye kuri internet hari umuntu yakavuga ngo mama amafaranga ndamukorera dossier nta ivyo ntavyo nkora utagerageje gerageza ndere kuri internet neza ko ariho wohera twese niho twahereye najumbajije niho nohera nta bintu mbafise mu mutwe ntihazogira umuntu avuga ngo arazinanye na ministre ngo arazi formule mu mpisho biki ego n'ibintu bivuze ngo muri Europe hamwe nagenda mu kinywabi mugabo Oceania New Zealand n'amaire nivyoroshe kugenda mu kinywabi kandi mu kinywabi urumva harimo chance ko umuntu ajya kukwiba kuko umuntu akora mu kinywabi no kuvuga n'umuntu mu escrow en principe umuntu waza akora ibintu byo mu kinywabi no mu escrow umuntu ariko escrow system nta cyoza ko nawe ko escrow sinzoja cyawe ngo tuko twanka ko abantu baji burayi eske ndakuzibira je mbaye ndi kuri aeroport je wese ndi ministre je ndi giki je ndakubwira information fise mugabo ntawe muntu mbuza ngo ntugagira application gena n'ubugira application ahubwo ndiko ndakura ngo je kuri internet mbo urose umuntu avuga ati ndakujana mu amafaranga je don't care gusa je gusa ndakugabisha uzoje mugabo yamuhaye don't care much ko ntacyo bihomvya jewe genda bahe wese ubonye akeneye kuji burayi akubwiye ngo nkere kuji magendo yamuhe biragusha jewe ntayo ndiko ndarya kandi nawe mbuze ngo kuyatanga kubera je ntacyo bimpomvya watanga utatanga ntacyo bindabako uza kuza kunsangi no unsangi no se hari gihunyagije ko ntacyo no buri muntu ni burankwiye afise agace kiwiwe uje uzorondera space wawe ntabwo uza gutwara akazi kiwanje ntabwo uzotwara inzu y'uwanje ntabwo uzotwara umugore wanje uzogonda iby'uwawe no uvuga ngo ndiko ndazibira kuza ngo bimfashe iki I don't know sinige nabantu ngamwe mwiyumvira ndikumva nta advice moye kwibwa kumaze ko nahantu benshi bagenda baribwa hirya no hino mugabo I don't care much ukeneye kuyatanga up to you nayo wakoreye uyakoresha ushaka voilà ndiko ndatembera ndabe hano kino kivuko aho kigarukira neza ko gishika kure cyane gose kubera ni nayo ikikujwe n'amazi reka mere nk'usubiye nyuma ko nari kugenda mu nzira itari yo yahomba nakwira ndikumbere hari ikirano nshobora kuca ko ngaca ngenda mu hotel ako nibaza yuko ikirano nagisize inyuma ndiko ndaraba hari ndabona ko atakiraro kihari voilà this is Sydney iyi ni Sydney umenga hagiye umuntu yambwiye ngo ni casino ni ryanzu yes ryanzu umenga bambwiye ko ari casino
hanyuma ibisigaye ni juste ibisagara vyino vyose birasa nta uri San Francisco bon kiretse uvuye muri hippie zone ugiye muri San Francisco uri muri Sydney uri muri Auckland uri muri Melbourne hose umenga ni hamwe n'ikiraro n'inzu ndende n'amahoteli n'amabanke n'ama-coffee shops n'amahuzu ama-shop y'amahuzu abantu bambaye amakoti bagenda n'importe quoi. Sawa mugira umunsi mwiza, bye bye.